Ni inkuru ihejeje kudushikira kano kanya ko hari abarundi 17 bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Abo barundi bafashwe bagiye gukora iki mu Rwanda? Abategetsi bo mu Rwanda baratangaza iki? Namakuru yihuta dushikiye kano kanya tugiye kubashikiriza mu buryo bw'idonido. Ndabaramukije naramahakaze mwese abanywanyi bacu mamukurikiye amakuru n'ibiganiro tubishikiriza no yanganya wagezweho ariko aravugwa cyane nga mu gihugu c'u Burundi yoba yavugwa muri politike, inkuru zivurwa mu mutekano, amakuru mu bamwaranyegejwe ndetse n'ibindi byose mwamutegerezwa kumenya turabitohoza tukabibashikiriza mu buryo bw'idonido. Muri ano makuru kandi turaza no kukubwira ayandi makuru atandukanye ariko aravurwa mu bisata bitandukanye. Hari inkuru nayo ndibuze kukubwira, hari amashengero 20 agiye kugagwa. Vyoba vyagenze gute, vyatangajwe nande? Turaza kubabwira ayo mashengero ayariyo, twabiteguye muri ano makuru muraza kubikurikira. Hari n'ibindi bitandukanye biba biriko biratangazwa mu bimenyesha makuru ndetse n'ibikora vurwa irya nino, nayo tuba twavanye mu masuka yacu atandukanye yose ndayatohoza nifashishije umurwa w'amenyesha makuru bakaturungikira naje nkatunganya nkagushikiriza mu buryo bw'idonido. Intererano ni yayindi no gufyonda kuri subscribe vyonyene maze ukaraja uronka amakuru abagezweko ariko aravurwa irya nino ka mu gihugu cacu, amakuru avurwa mu karere ndetse n'andavurwa irya nino muri Afrika ndetse no kwisi hose, y'amakuru abayihuta mu mutegerezwa kumenya. Eka no makuru yacu tuyatangurire ku nkuru yihuta cane. Hari abarundi bafatiwe mu Rwanda, abarundi bashika kuri 17 bafatiwe ku butaka bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Bafashwe gute? Abategetsi ku mpande z'ibihugu vyompi baratangaza iki? Ano makuru yo kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kane umwaka 2022 agaruke kuri no nkuru ikomeye cane nkuko nari nabikubwiye mu ntango zano makuru. Abo barundi 17 bakaba baraye birukanywe mu gihugu c'u Rwanda. Ni ku mugoroba wo kuri uno wa gatatu. Amakuru yo kwizera adushikira avuga ko abo barundi bari bajabutse bakinjira ku butaka bw'u Rwanda baciye mu Kinywabe. Ku mugoroba wo kuri uno wa gatatu nibwo abo barundi bagarukanywe mu gihugu, bose rero bakaba bafise imyaka iri hagati ya 18 gushika kuri 35. Icatumye birukanwa nuko atavyangombwa bibemerera kuba muri ico gihugu bari bafise. Bakaba bavuga kandi ko bajabutse mu Rwanda baciye mu Binywabi ngo bagiye kurondera ubuzima. Abenshi bakaba bafatiwe mu mihana, abandi bafatigwa mu nzira batarashika iyo baja, nkuko vyashikirijwe ku mupaka wa Gasenyi Nemba, aho bariko barakigwa na buramatari w'intara Albert Hatungimana ari kumwe na musitanteri wa komine Busoni Dismas Nsavyimana. Bakaba banamenyesha ko ngo babanje gufungwa imbere yuko bazanwa i Burundi. Abenshi muri bo rero bakamenyesha ko bava muri komine Busoni na komine Bugabira. Zisanzwe rero izo komine zikaba zisanzwe zihana urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Buramatari w'intara ya Kirundo ashikiriza ko bazobanza gushigwa ahantu habonyene mu kiringo c'imisi 3 kugira barabe neza ko atamugira w'ikiza ca corona bafise, hanyuma babone kurungikwa mu miryango yabo. Albert Hatungimana akabahamagarira kandi urwaruka kutajabuka mu kindi gihugu atavyangombwa, ahubwo nyabona bakorere ku butaka bw'igihugu cabibarutse ari co u Burundi. Iyo nkuru rero akaba ariyo no kubwira kukuntu abo barundi bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Abarundi 17 bamwe muri bo bakaba barafashwe batarashika iyo baje, ndetse bamwe bakaba barabanje no gufungwa. Kuri ubu bakaba bagarukanywe mu gihugu cabo c'amavukiro. Ni inkuru yihuta yari dushikiye wategerezwa kumenya. Murazi ko amakuru yose tuyabashikiriza mukamenya ibiba biriko biravurwa irya nino. Garuke kuri ya nkuru nari nakubwiye mu ntango, hari amashengero agiye kugagwa. Amashengero 20 arashobora kugagwa kubera impamvu zikomeye cane ngiye kukubwira muri ano makuru. Nkuko rero amakuru nari nakubwiye dutangura, hari amashengero arenga 20 ashobora kugagwa, yose akabashika 25 yagabishijwe ko ashobora kugagwa burundu muri komine n'intara ya Kayanza. Ayandi nayo agabishwa ko azocibwa ihadabu y'amafaranga atari munsi y'ibihumbi 20
ni mu nama musitanteri wa komine Kayanza yagiranye n'abarongoye amashengero amwe yagirijwe kuba yarabubatse atisunze amategeko, ayandi nayo ko akorera mu nyubako zitabigenewe nk'uko amakuru ava mu ntara ya Kayanza abivuga. Hagati aho ariko hari n'ayandi makuru atandukanye ariko aravurwa irya nino yoba ivyatangajwe mu bimenyesha makuru ndetse n'ibindi biriko biragaruka ko cyane, ngira tubanze tubikurikire duhejeje kuvyumva turaza turaba n'ayandi naguteguriye. ngo intwaro mu ntara ya Rumonge na Cibitoke baheruka gufatwa bariko baradandaza igitoro ca magendo. Umviriza Faustin Ndikumana akaba arongoye ishirahamwe Parcelle. Urumva igitoro kiba cabuze hama abantu bagaca bikika mu kiza bakaja kukigura canke bakagitora ku mesaso baza kunyegeza kugira baze barakigurisha ibiciro kirenze, bagenda kungukira ku barundi, kungukira ku bandi ngo bari mu bukene budasanzwe, ico bita speculation. Ivyo rero biba kamaramaza ubisanze mu bajeje intwaro. Ibyo tubona rero byo biteye isoni kandi ibyo biriko irimonogoza muri iki gihugu, aho abajeje intwaro bariko baraja mu bintu byose. Ubunyi n'ibintu byose, isukari usanga abo mu ntwaro bayifise ari bayigira gute, inzoga mwizozo usanga abajeje intwaro bafise ububare canke amadepari bariko baragira gute, ivyo izo angre abategetsi n'abantu baza kwiha mu bintu ugasanga abanyagihugu bariko baronka isima kwa kurishikira mu mapolisi ari gashikira mu bajeje intwaro. Urumva n'ibintu biriko birafata intumbero, biro niyo ngwara Burundi buriko buragwara kandi dusaba leta ko yodukiza kuko itayikijije Burundi burashikayo. Nta gisata biko dutaho kizoba kikihari, none abantu bose barakubiruka mu nyungu zabo bariko bariruka inze gusigana. Nta ikindi kibaje nuko ubutungane mu Burundi bwaramaze kuzingamika. Ciyo numvise abatetsi bava mu butungane bagira bugarukire, ubutungane babugarukira bariko barabuzingamika badashaka ko ubutungane bushobora no kugira ubutungane muri byose burahagarara. Ivyo bintu byose nta muntu bazoshobora kuba ariko arabihanirwa kandi ari ibintu bite intumbero y'ukononera inyungu zo muri rusange. Nibaza rero yuko haragezeho inzego zose zohaguruka zigakora, umwose ubwabo ugakora, umukuru w'igihugu agahaguruka, inyungu z'abarundi zishobora gukingirwa, n'ahandi ho igihugu kirashobora kugira ingorane zisumba. Ana makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'impunzi. Abarundi bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Rusenda mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko bibagora kwivuza, aho bavuga ko bahawe n'impapuro zo kuja kwivuza mu bitaro bikuru baraburabuzwa gushika aho basinzikara batavuwe. Basaba barongoye HCR kubavura nk'uko bidekanijwe n'amategeko. N'inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka. Abo barundi bahungiye mu makambi ya Rusinda na Murongwe bavuga ko batanozwe ubuvuzi nk'uko bikwiye. Bavuga ko bahawe n'impapuro zibarungika kuja kuvurirwa ahandi badaheza ngo barungikwe ibituma basinzikara. Yewe nafashwe n'uburwayi bw'umutima, twaronse amatarasiferi dushika nk'abantu 18 bamatarasiferi yo kuja kuvurirwa ubukwavu ya mbere. Barantwara baragenda abantu Buvira nyandikira yindi tarasiferi yo kugenda Bukavu sinagiye, n'uwo twari kumwe ntiyagiye, ndabyimbye amaso n'ubu nta kintu kifasha. Basaba kuvuzwa nk'uko bikwiye, nk'uko bisanzwe bitegekanywa n'ishirahamwe rijejwe impunzi kw'isi HCR. Dusaba yuko ubuvuzi bwodukurikirana tukavurwa kuko abenshi turimo turapfa kubera ko nta buvuzi dufise. Ibintu by'ubupebesi ngaha tubyumva kw'izina. Twifuza yuko mwebwe mufata ijwi ryanyu rigashika kure, mwotubaririra abo bantu b'abaganga vraiment na HCR bakaturaba ku gisata cy'ubuvuzi. Nicyo kintu kigeraniwe mw'ikamba abantu bagwaye imitima ngaha ni benshi ariko nta kintu kibasayigira. Ari Kabamba wo mw'ishirahamwe SENA rijejwe impunzi mu gihugu ca Kongo avuga ko ari ikibazo c'uburyo gituma haba ibitanyaruka. Chacun de nous fait son travail, hein. Nous les recommandons auprès de AIDS. AIDS c'est une umwe wese muri twebwe kubimuraba afise ico yakoze. Twebwe tubarungika muri IDS niho bafasha abagwaye mu makambi y'impunzi. Abo muri IDS bavuga ko badafise uburyo bukwiye bwo kuvura impunzi ziza kuhivuriza. Baca babaha imiti yo kugabanya ububabare mu kurindira ko baronka impapuro zibarungika ku bitaro bikuru i Bukavu. Rero HCR irafise amashirahamwe bakorana bagirana amasezerano ija gutanga amafaranga ari uko inzira zose bicamwo zabiciyemwo. Rimwe na rimwe rero birateba bigatuma hari abasinzikara kubera ico kibazo. Ari Kabamba avuga ariko ko ata muntu arapfa kubera izo ngorane zo guteba kurungikwa kuvurirwa mu bitaro bikuru.